kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Mu bihumbi 2018 bagitangura kwigisha ivyo gukinjika hari abanyeshure 35. Ubu abanyeshure bangana 45 biga uwo mwuga mu kigo Oasis of Peace cishira hamwe Maison Shalom i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihe iryo shira hamwe ryaraye rihimbaje imyaka 28 rishinzwe, urunani rw'ibimenyesha makuru rwashimye kuvugana n'abo banyeshure, abigisha babo hamwe n'abajejwe izo nyigisho muri iryo shira hamwe. Muri kumwe na Emile Nibasumba mu kiganiro kw'isoko. Ndabahaye ikaze. Bagizwe n'impunzi z'abarundi, impunzi z'abanyekongo hamwe n'abanyarwanda. Bose hamwe ubu ni 45 abo bakurikirana ivyigwa vyo guteka mu kigo Oasis of Peace cha Maison Shalom. Ivyo vyigwa bitunganije gute? Mugenzi wacu Beni Akselakana wa Radio Inzamba yarabikurikiranye. Ahasanzwe hari icicaro gikuru c'ikigo mpuzamakungu Maison Shalom mu karere ka Kicukiro mu gisagara ca Kigali, niho higira urwaruka rw'imiyabaga y'abasore n'inkumi bagizwe n'impunzi 32 z'abarundi, abanyarwanda 6 hamwe n'impunzi z'abakongomani 7. Bose bambaye umwambaro uranga uwo mwuga wo guteka. Aho bari mu gikoni bariko barimenyereza gutegura ibifungurwa bitandukanye. Nahigwa Gervais ni umusore w'umurundi yapfuye mu ikambi y'impunzi ya Mahama iri mu buseruko bw'igihugu cy'u Rwanda. Amenyesha ko ubumenyi amaze kuronka naho atobaronsa akazi wenyene yo kwikorera. Twize uburyo bwinshi bwo guteka ibijanye n'amasose, turiga uburyo bwo guteka inkoko, turiga ibintu vy'imigati, gutegura imigati n'amakeke na biscuit. Ubundi ibintu twiga ushobora kutabona akazi, wewe ubwawe ugakora ivyo wize ukihangira imirimo ku vyo wize. Ubundi vy'ukuri hari gihe twumva ibintu vy'umwuga guteka twumva umengo n'ibintu bigayitse cyane, ku muntu w'umujene kumva ngo ngiye gufata ngo isafuriya ngo nteke, twumva biragayitse cyane. Ariko vy'ukuri nagiye kureba sanga mbere twaribesha, ariko ubu nasanze ari ibintu bitunze abantu benshi. Uwamahoro Pelagie mwigeme w'umunyarwandakazi ariko akurikira ivyo vyigwa. Ati kuva ntanguye kwiga guteka nta bwoba bwa kazoza ngifise. Mu gihe nari naraza hano numvaga yuko bidashoboka, ariko kugeza ubu ngubu nifitemo icyizere yuko hari ibyo nabasha gukora byafasha no mu buzima bwanjye bw'ejo hazaza. Umwigeme yavuye mu ikambi y'impunzi ya Mahama Nadege Iradukunda arashima izo nyigisho kuko ngo bari guhava bagwa mu ngeso mbi kubera ubukene no kubura ico bakora. Turashimira Maison Shalom ukuntu yadufashe ikatuzana ngaha kwiga, kuko itadufata natwe tuba tumeze nabi, tuba twarabuze akazi cyangwa tuba twabuze ico dukora, tukavamwo abandi bana badahesha agaciro abavyeyi babo. Twego batuja mu yindi myuga mibi dushakisha amafaranga ukundi, ariko yatweretse uburyo dushaka kwironderera natwe. Fred Ruzindana umwe mu bigisha babo yemeza ko umunyeshure asohoka iryo shure ari kigwanirwa ku isoko ry'akazi. Niki cyatuma ngiye boss naguha akazi. Icyo ngicyo nicyo twege tureba tukagishiraho ingufu zacu zose kugira ngo umwana ave mahanga bavuga ati niwe dushaka. Kandi ubu ngubu iyo barangije kwiganga bajya muri stage. Kandi amahirwe dufite abagiye muri stage nago bagaruka, nago basubira mu nkambi. Oya bavona akazi aho ngaho. Tugire ibintu twita guest speakers, ahaza umuntu hazo umushyitsi ubumenyereye muri carrière akabereka ukuntu yatangiye, kuko abantu benshi bari muri industry turimo batangira hasi boza ibyombo. Ejo wenda akabo umuntu utanga ibyo kurya n'ibyo kunywa bita aba server, ejo akabo ubahagaririye cyangwa se team leader cyangwa se supervisor, ejo akaba manager cyangwa se umuyobozi w'iyo iyo restaurant muri rusange, ejo ukabona abaye umuyobozi muri rusange urongoye iyo hoteli yose, wita general manager. Niba nyine tugenda tubazana abantu bakababwira ukuntu bigenda binyuramo mu buzima, ntabwo ibintu byose biba byose kugira ngo bigereho. Nagiye mbanyuze muri urwo rugendo, ubu ngaho bageze n'abantu bifitiye icyizere bumva yuko utamuhaye akazi wamugiriye neza kuko nawe yakikorera.
akinjiza amafaranga ku giti ciwe kandi nabyo tubifuriza muri rusange. Iryo shuri risanzwe rifitaniye amasezerano n'amahoteli yo ku rwego rwo hejuru ari ku rugero rw'inyenyeri 5. Iyo abo banyeshure bahejeje ivyigwa niho baja kwimenyereza. Ariko arishura ibibazo vya bagenzi bacu ba televiziyo Renaissance. Joanna Gwiza ashinzwe gutumatumanako mwishira hamwe Maison Shalom ntakekeranya ko uwo mwuga wo guteka uzofasha kwibeshaho abariko barawiga. Icyo twifuza cyambere nuko ubumenyi bigiye hano bawutwara hanze, donc bakajya kwikorera, bamwe bakazakora mu marestaurant cyangwa bamwe bakazafungura na restaurant zabo, bitewe na buri wese icyo azumva yifuza kugeraho mu buzima. Ariko ubundi tubifuriza ko nibava hano bamaze kwiga nibagera hanze bazabasha gukorera umuntu cyangwa kwikorera, ariko ubumenyi icyangombwa cyane niko ubumenyi baboneye hano babutwara hanze kugira babashe kwibeshaho no kubeshaho imiryango yabo. Iruhande y'uwo mwuga wo gukinjika, ishira hamwe Maison Shalom risanzwe gigisha impunzi z'abarundi umwuga wo gukora ibirato, umwuga wo gushushanya n'ibindi. Aha akaba ariho tugarukirije ikiganiro ku isoko. Emile Nibasumba nije nakibashikirije, ndabakengurukiye mwese mwaduteza abiri, naho ubutaha. Cyari ikiganiro ku isoko.